jewe kubwo kuba nashitse ngaha namaze kumva kugendana ubuzima bw'Imana. namaze kumva kugendana ubuzima Vuga ati amen amen. vuga ati icyumwiza cyose icyumwiza cyose jewe sindugitwara jewe sindugitwara ariko ndutwara ubuzima bw'Imana. ariko ndutwara ubuzima bw'Imana. Amashimeshi. dushake twitahi ntitwamaze gukorerwa none ntitwamaze gukorerwa mu mwanya mutoya. Ivyo mfise ni vyinshi ariko nkore kuri bikuru bikuru. Twumvise kugendana n'Imana canke kugendana ubuzima bw'Imana, two kwiyumvira nivyo hajya twabonye ko havuga ngo muri ico gihe ari muri no misi ivyagezwe vy'ihoraho bizokwandikwa mu mitima no mu bwenge. Ico gihe bavuga ivyagezwe ko hari mu isezerano rya kera, ariko no munsi ni jambo ry'Imana. Iryo jambo ryari ryaragizwe ibanga kuva kera. Iryo jambo ryari Yesu Kristo. Iyo tuvuze kugendana ubuzima bw'Imana ntibiri kure yo kugendana Yesu Kristo, ariko ubwo buzima bw'Imana bushobora gutandukana uburyo tubugendana. Abantu babiri barashobora kunyaruka, abantu babiri banyaruka, sawa. Birashoboka ko uyu arafise ubwenge bwo mu ishuri, birashoboka ko n'uyu afise ubwenge bwo mu ishuri, ariko ugasanga ubwenge uyu afise ntibungana n'ubwenge uyu afise, ariko bwose bwitwa iki? Ubwenge. Kandi ugiye kuraba ugasanga ikibazo kinini gihari, bose ubwenge bari babufise, ariko impamvu butangana n'uburyo bukoramwo, n'uburyo bwo kubwagura. Urashobora gusubira mu kibanza? Turashobora gukomera Imana amashyi. Amen. Erega si uko utagendana ubuzima bw'Imana, ariko benshi turayobewe ukuntu two kwagura ubwo buzima bw'Imana. Reka nshake mbwire n'umuntu ari ngaho atarakizwa, ubuzima bw'Imana ntiburi kure yawe, ubuzima bw'Imana bukugendako. Ariko igihe wizeye ntibuba bukikugendako gusa, ahubwo bugendera muri wewe ucikabwo. Amen amen. Haleluya. Kuko kuva na kera Imana yamye iriko irarondera umuntu kugira ngo imwiyegereze. Turiko turumvikana? Ibi bica bitwereka yuko rero ubuzima bw'Imana igihe cyose buba buriko buraturondera kugira ngo tubugendane. Paulo avuga ngo dufise ubwo butunzi mu nzavya z'ibumba.